benshi ariko arakushiramo produit ubona ariko aragira gutya menga ariko aramesa akatangura kufika inyamishati akakwega akayibaza ko izo ngufu ariko arakoresha nizo zituma produit ifata amatentire ari kimishati tentire ni kimishati muga abantu ko batazi ngene babivanga niyo mpamvu mishati ifa. Yambu mwese yambu aho muherereye hano mu gihugu hagati mu gihugu no hanze y'igihugu ndabifurije umwaka mushasha umwaka muhire nkuko mubibona dutanguye umwaka ku kiganiro gishasha cha 2024 uyu munsi twagendeye umunyamwuga abigeme abamama mufata agatebe mwicare n'abakora mu masalo nabo nyene bumvirize kuko tugiye kuyaga n'umunyamwuga adasanzwe hano mu gisagara ca Bujumbura aje kutuyagira ibitandukanye bijanye n'imishatsi haba amadefrisage haba amatentire haba ibisuko byose murabizi abigeme n'abamama bakunda gushiramo gumana natwe kugira ngo tumenye vyinshi tutari tuzi kwijob tuko tayari bakunze Femme Channel TV nkuko nabibabwiye rero nguyu namaze kwakira umutumire wanje murabona kana mu papa yaberewe ego kwijob tuko tayari kwijob tuko tayari ego kwijob tuko tayari ni kiganiro nicabanyamyuga hama twaduteye iteka nawe mu mwaka wa 2024 ni ubu kiganiro kwijob jesha kwanda kuza ngabo abakunzi banje kwijob ndazi neza ko babakunda yuko umutumire abari buyiva kugira ngo je shaka kuba nto kuvuga nkuko kwivuga ego mu bisanzwe je banyita Mucyo Jean Claude banazira ku izina rya Papi ndi umucoiffeur umaze imyaka 25 muri aka kazi ndafite experience niniya nkorera ngaha nyine mubona salo yanje yitwa Sandra Saloon iri ngaha musi ya Air Burundi en face y'irya building ya parking shasha bako barubaka umuntu wese ubagije kwa Papi niko bahazi bose baca bahakwereka. Iyo uvuze ngo ndabifisemo experience ubushatse kuvuga mbashatse kuvuga yuko maze imyaka myinshi ndabikora ndazi inconvénient yavyo ndazi n'ikiza cyavyo muri mande zose ari muri mande ya revenu ari muri mande yo gukora akazi ibyiza nibibi kubera muri no minsi hariho abantu benshi binjiye muri aka kazi batabizi bakonona abantu bakakonona bakaca batangura kwica n'izina ry'aka kazi mugabo ni kazi keza gashobora gufasha abantu kugira ngo batere imbere ni kazi keza kameze neza ukametrije ukabimenya neza na kazi keza. Iyo uvuze ngo ndafisemo experience bisigaye ko harimo ubumenyi ese hari ubumenyi wawe waragiye gushakisha muri bisanzwe gukora bya salo? Ego hari ubumenyi bwinshi cyane mu myaka ya mbere nakoze myaka 5 ndiko narize nk'abandi bantu mugabo ivyo nize nari nzi yuko ndi kuri top nari nzi ko ndabizi cyane mugabo hakagira igihe nkasanga yuko nari nihenze byasaba yuko nja kwiga nkamenya kusumba. Igihe nagiye kwiga rero naragiye muri Kenya ndiga na company ya Revlon niyo yateguye amashuri turiga naje gusanga byinshi nako ndiyumvira ko nzi kumbe atavyo narinzi umva nari ndabizi nabi ndabikora ko nabigiye mu masaro yego igihe nagiye mu ishuri rero nkatahura niyo nakinshira ikintu cyose ku murongo ngene gitiza kugenda urumva kandi ndabizi yuko abantu benshi bakora aka kazi surtout ngaha mu Burundi bafise ya problème nari mfise bwa mbere bekebaza ko babizi kumbe ataco bazi. Uvuze problème nkize problème warabonye yuko waho rukora ushitse hari ukavyiga ukabona yuko kumbe n'amakosa? Ego mu bisanzwe problème ni nyinshi kandi je narabibonye mu Burundi ni benshi bazigira urumva kubera kutashaka no kuja kwiga urumva je igihe nagiye kwiga ndavayo ngrea ma connaissance hariya buri mwaka habaye formation barantumako ngagenda kuga bintu bishasha ngagira ama formation hari formation turuka kugirira mu Rwanda
kuri hotel yitwa Serena, hariho izindi formation tuhora tugira muri Kenya, hariho izindi tugira mu Buganda. Urumva naje kusanga byinshi nari nzi yuko nzi, kumbe byari makosa. Akarorero, urumva muri salon de coiffure tuza gukorera abantu kugira ngo imishati imere neza. Ama produit akogwa nizo nganda zikora ama produit n'ama produit meza, mugabo bishisi no kubera tuba tutafise ubumenyi tukabikoresha nabi, bikitwa ko ama produit niyo mabi, kumbe ni twe tutazi kubikoresha. Urumva mu bisanzwe akarorero novuga, akazi ka salon katangurira kuri base koza abantu mu mutu, ngene bashiramo produit, ngene bagira ama traitement, bijya byose niyo base ya salon. None ari no koga mu mutwe benshi nibazi nangene bikiri imishati y'abantu yifira hajya kuri ravtete kubera kutamenya koza mu mutwe neza. Hanyuma ugasanga no muri defrisage kushiramo produit imishati ya benshi ifira hajya muri defrisage kubera benshi batabizi. Nivyo nshaka uno munsi ndabasigurire, ndabwira abantu bamenye. Umva kandi birakenewe n'abakiriya baje mu masalo bamenye ngene batiza kuba traite imishati yabo, ashise muri salon akasanga bariko bamugirira bitari ivyo, akaca basigurira ngene bamugirira vyiza kugira ngo imishati we imere neza. Okay, ushaka kutubwira rero nka ufise experience wagiye kuvyigira, nigiki ubona kitagenda neza muri aya masalo, muri aya defrisage uvuga muri touche tuza kugirisha toga abigeme canke aba mama canke n'abahungu sinzi, nigiki ubona kitagenda neza mu masalo? Mu bisanzwe ibitagenda neza ni byinshi, mugabo totangura tukavuga ikintu cya base cy'abantu bose batangurirako, sivyo? Mu nyuma après iki kigani nibashaka bazovuge ndabahaye ma formation je ndi tayari bakre ikintu cy'ama formation, forme y'abakwafere, forme y'abantu bamenye bakora ibintu bazi. Uravye kenshi mu Burundi nitufise imishati mibi kandi tutoye kuba tufise imishati myiza, tufise ibintu byose bikenewe, mugabo imishati yacu ni mibi kubera iki tuyikora nabi. Kenshi masalo menshi akora nabi. Tutanguye kuri koga mu mutwe, kuri base koga mu mutwe. Urumva umuntu aje muri salo koga imishati yiwe kugira ngo bamushire mu kigudi cyangwa bamusokoze amere neza. Mu bisanzwe hajya muri ravtete tukoresha ibintu bibiri, tukoresha ikintu kwitwa shampoo na bain de crème. Shampoo irafasha kukura umuchafu mu mushati, ikakoza ni nk'isabune y'umishati. Mugabo ukoresha ikindi kintu kitari shampoo nga omo cyangwa isabuni gifurangu abo uri kuri kimushati. Wa mbere ukoresha shampoo, mukoresha shampoo uroza umuntu neza, na mukozo umuntu nukoresha inzara ahubwo ukoresha hakunoki, ukashiramo ingufu ukamuhoza neza umuchafu kumva ko umuchafu uri koravamo. Après kushiramo shampoo haba hajaho ikintu bito après shampoo niyo bain de crème. Kubera shampoo igiye mu mishati kiguma kubera ijya sabuni, iyo bain de crème ijya kugira ngo yoroshe imishati ibe yorohe kugira ngo ushobore gusokoza neza imishati yawe. Rero ahantu kenshi bikunda gufira abariko baroza abantu mu mutwe, ahejeje shampoo, etape ya shampoo ushobora gushiramo shampoo kabiri cyangwa gatatu, mugabo uwejeje etape ya shampoo ugiye ku etape ya bain de crème, haje hano niyo hari kibazo. Benshi usanga asukamo amazi mu mishati, shampoo ifuro ya shampoo itaraheramo neza, aho munyumvirize neza. Ifuro ya shampoo itarahera neza mu mushati, kirazira kushira mu bain de crème. Kubera ushizemo bain de crème, shampoo itaraheramo neza aracari ifuro mu mushati. Iga bain de crème biza gufatanya n'imishati, ugasanga imishati kusokoza bikaca bicikira kuri ravtete. Ivyo na makosa cyane. Mbere yo kushiramo bain de crème uvuye muri etape ya shampoo, ushiramo amazi yakwiye kuburyo ufrota ukabona ko amazi yonyine yo araseseka ata furo ya shampoo irimo. Muri uwo mwanya umaze kubona ko hari amazi yonyine na furo ya shampoo irimo, ushiramo bain de crème. Wishizemo directement mishati gitangoro uworoha, ukagira umuntu massage kugira ngo aruhuke mu mutwe, ukagorora umushati, ukacishamo igisokozo ukacamo neza, hanyuma ukamushiramo amazi, ukagenda kumusokoza, ari kumushiramo ikigudi, ari kumusesha, ari kumushiramo traitement, ukabikora. Hari ikindi kintu benshi bagira makosa ngo ifokure kusigaza utubende crème dukeya mu mishati kugira ngo usokoze. Na makosa gose. Shampoo urayikuramo yose,
bain de crème urayikuramo yose gushika ari amazi gusa umubona ari amazi gusa ubona. Oje kukuramo bain de crème, etape ikurikira hariyo kintu kwita leave-in conditioner. Leave-in conditioner imeze nka bain de crème nayo yorosha, mugabo ni vitamine yo uyishiramo utayikuramo. Igeno uyishiriramo muri lavtete. Umuntu avuye muri lavtete umushira ngaha mbere yo kumusesha, mbere yo kumushiramo bigudi, umushiramo ikintu kitwa leave-in. Iga leave-in iraproteza umushati na casque n'umuriro wa casque. Amavuta canke nije. Yego na bo ni crème. Ichakumera nka bain de crème mugabo yoyo atayukukuramo. Ni na vitamine y'imishati. Yitwa leave-in conditioner. Igeni uyishizemo babyanditswe ko leave-in. Hanyuma ukashiramo bigudi kubera igumayo igufasha imishati nawe yaba igumye gatoya ikoroha kandi ukashiramo kigudi cyangwa ukasesha mugabo ubanza kushiramo leave-in conditioner. Aho uburi korakora imishati neza muvyerekeye koga. Ugiye muri salon bakagukorera gutyo bakafata imishati uko nyene ndabikubwiye iyo etape ucugira imishati myiza. Kuvyerekeye defrisage aho niyo ibintu bibiri bya base neza kuvuga ko no munsi kandi nivyo bituma imishati yabe nshifa. Kuri defrisage naho defrisage nubona umuntu ajya ku defrize imishati kubera twebwe abanyafrika cyangwa abirabura dufise imishati iri crepi udushati turi tufatanye na kirere yacu iba igumye gose. Mugabo tugenda kugira defrisage kugira ngo imishati ive muri naturelle yorohebe lisse. Rero imishati umaze kuyishiramo produit kaba lisse, iyo mishati ya lisse nisho gusubira naturelle kandi kubera bamaze kuyishiramo produit. Ukeneye naturelle kandi ni kukata iga yose ya produit ukayishira hasi ukatangura bushasha naturelle. Mugabo umuntu wamaze kushiramo produit imishati irimo produit nisho kuhinduka naturelle naho ugira gute. Rero haji hano naho niho habere kibazo. Ushanga umuntu ashaka gufata imishati ya produit ayitrete cyo kimwe n'imishati ya naturelle nibikunda. Umaze kushiramo produit ifo kutreta kukurikira norme z'imishati ya produit ukatreta imishati yawe neza nk'irimo produit. Izo norme ni hizi. Izo norme ndazisigura. Urumva muri defrisage kugira defrisage bayigira rimwe. Une fois nibagira defrisage kabiri. Benshi bacabibaza yuko uyu muntu ariko aravuga ko toute defrisage kenshi. Oya, defrisage bayigira rimwe. Mugabo bagira retouche kenshi. Aho ni utandukanye riri. Yakuriye ko defriza no kugira retouche. Defrisage bayigira rimwe. Rimwe ni kuvuga ngubu wowe ufite naturelle. Bakuravye mu mutu ubona ko ufite naturelle. Ukashaka imishatsi yawe ihinduke lisse ebe defrisé. Muri uwo mwanya ushiramo produit kuva hasi kushika hejuru. Imaze kuba lisse yose ikaba naturelle. Wowe nukene kugira defrisage kandi. Ico wo uba ukeneye ni retouche. Retouche naho uyigira kubera iki ugira retouche. Kubera aciyenga une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Hariyo imishati ikura munsi itari cyo kimwe nige yo hejuru. Ijya ikikura ari naturelle, imishati ni ikura irimo produit. Ikura arimo naturelle. Cyo batandukanyiro ijya yo hejuru ya produit nige ya meze yakuze ari naturelle. Muri uwo mwanya rero iyikeneye retouche nige yo munsi ushira produit kwiga ya naturelle ige yakuze gusa ige yo hejuru ni kene nuzusubire no kushiramo kubera umuntu yakoze produit yayikoze ifise ngufu zo kuhindura umushati kandi kugira ngo umushati uve muri naturelle uhinduke lisse hari ikintu kiri muri produit kica ikintu ku mushati kugira ngo ugororoke uhindure sens. Rero c'est pas bien ko kiguma kica mwanya wose ifoko kica rimwe gusa. Niyo na mpamvu kenshi uwejeje kugira defrisage tukusaba ugira traitement kubera imishati yabaye traumatize na produit ifoko kugira traitement kugira ngo isubire kugira ingufu. Rero muri uwo mwanya rero ikeneye produit niga yakuze niyo bayita abongereza niyo bayita retouch. Uvuga ngo retouche. Rero ugize retouche ni kushira produit kwiga ikenewe produit. Ikigira kabiri muri defrisage ukasanga umuntu nazi kutandukanya retouche na defrisage. Umunsi wa retouche akasiga kandi hose, umunsi wa defrisage basiga hose. Muri uwo mwanya umva ahantu hari produit yego ahantu hari produit ukahashira produit kandi imishati kiyonda nicyo gihe usanga umuntu avuze ngo imishati yanje yashaje
yagize iki itangure kuvunguka cyangwa gucika ego ni kubera iki bayidefriza nabi kandi umushati icyo mukimenye mukishire mu mutwe umushati nusaza ikintu kitasaza n'umushati muri bajye bavuga ati ngo nawe ukase kwa ngo warusha cyakwa ego ni kubera batamenye ngene bawufata neza mu kuguma kuufata nabi ukaca utangura kuvunguka ko utangura kutingufu kubera ahantu hari produit gumu washira produit rimwe kabiri gatatu urumva yonze ukaguma wiyondesha igihe itafise ingufu ikiseda kitangura gucika gusa ukasanga imshati iriko racika ukibaza ko kubera igicika kumbe niko mwayifashe nabi mugabo mushati wishizemo produit rimwe nusubire kwishiramo produit nisaba gucika umva ushira produit kujya ikeneye produit okay watubwiye ati ngo ushaka ko umushatsi wawe ugira ubukomezi ni kwitreta neza ni gute umuntu ashobora gutreta umushatsi yiwe neza kugira ngo igumane ubwo bukomezi kandi igume iririsi ego twatanguriye hajya nyene kuri defrisage niyo abantu babivyumve neza umushatsi myinshi fira hajya umaze kumetriza kushira produit kuri retouche kuri repousse gusa nushire kuri iyo produit iyo mishati igumana n'ingufu mugabo hariyo matretement au fait ushiramo amatretement n'ingingaburo y'umushati ifoko hariyo umuntu abaho misi yose ata na musi n'umwagira traitement mugabo akavuga ngo je mishati yanje ndaja muri salo oya hariyo igihe cha traitement n'igihe cyo kudefriza mugabo tukiri hajya kuri defrisage umuntu yakoze produit ikindi kintu nshako abantu bagira defrisage ari mu masaro ari ba mama baje mu masaro kugira defrisage ikindi kintu nshako bumva kandi bategera neza umuntu yakoze produit yayihaye ububasha ifisi ingufu yo kuhindura mishati apana ngufu y'umukwafere apana ngufu y'umuntu ariko arakushiramo produit ni ngufu ya produit nshaka gusigura iki benshi ariko arakushiramo produit ubona ariko aragira gutya menga ariko aramesa akatangura kufikinya mishati akakwega akayibaza ko izo ngufu ariko arakoresha nizo zituma produit ifata naho umuntu aguhaye umushati ushiremo ingufu utafise produit naho utangura uno munsi ukamara umwaka wose nishobora guhinduka aho ifu kutahura yuko ni ingufu za produit rero nimba ari ingufu za produit jewe nk'umukwafere icyo nkora ni ku orienta produit ahantu hari naturere ukayisiga nurinde kufikinya kugira iki nuginde igisokozo kigufasha kugabura imishati mugabo ukafata produit ukayisiga ngubu wewe aufise naturere ufasha ka produit gusa sishiremo ngakora ko bwe ngashira ku naturere yawe ukagenda koga hajya nashize produit usanga habaye risi kubera ijya produit irafise ingufu yuko hindura rero muri uwo mwanya rero nibikene umuntu ariko aradefriza kutangura kufikinya omenga ariko aramesa imishati n'umuntu ukamuturira uruhu ngozi yose uruhu rose rumubiri rukaca ruvako kubera ingufu uriko urashiramo kakwega imishati deja harimo produit ukatangura kukwega n'imishati n'amakosa cyangwa ugasanga umuntu ariko arafata igisokozo muri produit ariko arasokoza na produit ico kisokozo kikoze kuri chevelure kiragrata kuri chevelure hama umuntu akategeza atiza gusha na produit aho directement tuzagusha mugabo umaze kumenya yuko produit niyo kora kazi umuntu ushaka no kudefiza abantu ijana nangire n'umu asha oya nibikunda naho umuntu aba asha gute nibikunda kubera wowe uraproteja kuri chevelure yiwe mugabo kasiga produit kuri ku mishati ahantu bikenewe ukamusiga karorero hari umuntu yigeze kuzangaha ambwira yuko ahantu hose yagiye yatangiye yahevye produit kubera bamuturira ngo nje ari umuntu yandangiye ngaha ego ngo ari umuntu yamurangiye ngaha arabe yuko bigenda gute aje ndamusigurira neza kandi kenshi uriko rakora uri umukwafere uriko rakorera abakiriya ifo kubasigurira ibi uriko rakora ukabagira ivyuzi nivyo byiza uya mama ngamwereka kudefrize vyanse ngaha ucuheba ndaramushizemo produit ndamugira retouche meje kumugira retouche ndabwira ugenda woge acavuga ngo ya nibishoboka ngende koga narasha none waje gusha cyangwa waje gushira mu produit akacatangara kubera ahantu hose yaciye baguma bamuturira mu mutwe kumbure ni bamuturira kubera produit nimbi mugabo bamuturira kubera application mbi babikora kutariko ikintu nshaka kubagira muzo gire ko attention ari ba client ari aba coiffeur
mu maproduit tugura ku isoko haba harimo indani usanga harimo notice agapapuro benshi ni baronga umwanya wo gukasoma kandi kaba kanditswe ko ibintu byinshi cyane bikene kugira ngo umenye ngene bigenda ofete umaze niyo mpamvu nakubwiye akiri kare tukitangura umuntu amaze kushiramo produit nashobora gufata mushati ng'umuntu afite naturel il faut ko akurikiza norme y'imishati ya produit ofete umaze kushiramo produit après 6 semaines à 8 semaines tuvuge umuntu atevye ni 2 mois uteza kushiramo iyindi produit kuma racine gusa hamwe yakuze kuri naturel muri uwo mwanya nimba ufise naturel washizemo kopo zibiri za produit cyangwa imwe muri uwo mwanya ukoresha akarobo ukoresha akanusu kaka produit nukushira musi gusa apani ndani hose musi hano ari naturel aho mishati yawe ikikura neza hariho benshi bavuga nabanabyumva no mu bakiriya ngo jewe ndefriza kabiri ku mwaka niko bambye vyiza byose n'amakosa umaze kushiramo produit ushobora gukurikiza norme za produit après si kubera muzorabe mu mishati yanyu mwebwe mutunga imishati ya produit umaze kushikana 2 mois 3 mois irenga utarashiramo produit uzopima ufate kisokozo cishemo ucubona mishati yose ije ku kisokozo ni kubera ikiza ku kisokozo kubera iyo mishati yo munsi ya naturel urumva aho naturel ihuriye n'iga ya produit nibifise nguvu aricyo kimwe iyo hejuru iteza kuseda yo munsi irakura yo hejuru igafa kubera iki bitafise nguvu zingana uva imwe iri naturel indi iri fin muri uwo mwanya rero ifoko kushiramo produit kugira ngo bibe uniforme yo hase no hejuru bingare bigire equilibre aho niyo utunga imishati neza kandi muri uwo mwanya urashira retushe ukagera munsi hejuru ukakuraho utubu tuge tufuye si mishati beje ubumbwira katabu menga ukabaza ko akunda imishati kumbe ni uko kwiyonona mu bisanzwe mabu ni byiza kuyikata après des défrisages tuza kukata amabu après des retouches urakata mabu tukiraho nyene utubwira ngo retouche dusige hajye nyene ari naturel ntagiye usanga iyo produit yakoze kuri iyi biri défrise mu bisanzwe bivana n'umuntu ariko arakoshye umuntu abizi rero produit ni shobora gukora kuri iri défrise jamais nuko babikoresha kubera izo nguvu bashira muri mu produit kiduga mugabo wowe uri ko rasiga basigisha les dos du peigne umugongo w'igisokozo nk'ubu fata karore ndafise kisozo mande yanjye aha hari amenyo niyo basokoresha mugabo mu gusiga produit ukoresha aha inyuma ushiramo produit ugasigisha aha inyuma niyo usigisha nukoresha aha hari amenyo usigisha aha inyuma ukasiga hano ubona ko hari produit ukakata mishati ukasiga hano ubona ko ari repousse ukakata ukasiga hano ari repousse muri uwo mwanya nishaka kuduga hejuru utayidugije hejuru ivyo nzobisigura neza umunsi uzogira ikindi kiganiro tukagira pratique basi nkabyerekana byo bari vyiza nabo bazokurikire abazokurikire ikiganiro bazorindire bakurikire nico kindi cha pratique ndabereke ngere babigenza kugira ngo babibone tukiraho nyine akabazo kanyuma hari nakunda kuvuga ngo ijya flat cyangwa se cheve iraca imishati ya naturel eske iyica kubera yabigize kenshi canke bon au fait ces cheveux ni imishati ya naturel mu bisanzwe ces cheveux muri naturel ni vyiza ukiva mu mazi koga imishati ya naturel kirazira nguyi imishati yawe imeze uko naturel ukatangura kwikubitamo ces cheveux tarimo amazi tarimo amavuta aho niyo bibi imishati cyo gufa mugabo imishati kirimo amazi nimba ushaka gusiga mu mavuta fata ukiva koga irimo amazi ukayishira haje ukafata ayo mavuta ukayasiga imishati irimo amazi hanyuma ukasesha ukagorora na ces cheveux na kimwe imishati cyo kuba kandi na kimwe bica ku mushati ibibi ni handi ufata naturel kiri naturel yumye ukatangura kwigwanisha na ces cheveux kugira ngo igorore aho niyo uyica ama flat nayo
flat na kibazo ifise nta kibazo ifise kubera umaze kwigorora ushaka gushiramo flat kamera nka lisse mugabo usubiye mu mazi ikisubira naturel. Papi nukuri uratubwiye ibintu vyiza cyane kandi nizera neza yuko abantu benshi bagiye kubikorerako haba mu masalo haba natwe ubwacu tuba tugiye mu masalo kugira ngo badukorere imishatsi. Nk'aka yakajambo kanyuma wotekerera abantu bakora mu masalo. Ofete akajambo novuga bwa mbere na mbere ndabashimiye kwanza mwebwe biki kiganiro ku job nuko kuko mutanguye kugira ibi bintu kutugendera mu masalo kugira ngo tushobore kwigisha abandi bantu. Ndabwiye abantu ndabatumiye abantu bose baje barakurikira ikiganiro ku job kubera nsanze yuko bafise ibintu byinshi bashobora kutufasha ukasanga byinshi biba bihari mugabo twe kuko tutabikurikirana tagira umwanya ukasanga turase ibintu byinshi. Ndabasavye kwanza abantu bose baje barakurikirana biganiro ku job kugira ngo baje barabona utuntu dushasha bashirako abakwafere bose bakurikirane ibi biganiro kandi ndabizeye yuko muzogaruka kandi tugire ibintu byo kwigisha ni byinshi cyane. Twagize ibintu vya base ibintu bitangura niturashika ku matentire ni gute bavanga amatentire kugira ngo msezi niyo none kare kubera benshi bavuga yuko amatentire ari kimishati. Tentire ni ikimishati muga abantu ko batazi ngene babivanga niyo mpamvu mishati ifa. Urumva ni byinshi turabigisha ibintu by'inzara byo gusuka vya madrede ibintu byinshi byo muri salo tuzakubigisha gusa ndabizeye yuko tuzogira ibiganiro byinshi kandi abantu ndabatumiye mwese muje murakurikirana mu matelefone yanyu hose mwandika gusa ku job bica biza mugaca muhitamo icyo mushaka kandi ni sawa. Ndibaza yuko icyo nobabwira cyanyuma cyiza ni kubikurikirana ku job hanyuma bamaze kubibona ku job abakeneye pratique bazozanga kuri salon ndabigishe ndabagirira ari abakwafera ari abakiriya bakaza naho za musu umufise hanuja ukaza muri sumu ngaha ngakugirira rimwe ukabimenya ukagenda aho ugenda ufise ubumenyi na numwe azosubira kukononera umushati. Papi hari umuntu ashaka kuvuga ati jewe ndakeneye kuja muri salo ya papi ndakeneye ivyo ariko aravuga abinkorere jewe ndabibone mbe papi bo musanga he bo mu bisanzwe ndabizi ko benshi banzi ntabajya batanzi jewe nkorera musi ya Air Burundi en face yi parking bariko barubaka ya Rujugiro uchubona abanditse Sandra Salon Papi Coiffure ucwinjira mu rupango hanu haba na cordonnier na cordonnerie mu rupango aho nyene niho tukorera ushatse kuza karibu yego cyubaza kwa papi muntu wese arahazi ni musi kuri Air Burundi abantu batahazi ni musi ya limitere musi yo kwa Triano nijye barabarigiye kuri markaze rivuye muri ville naho nyene tukorera hanyuma abakeneye ku nimero yanje ni 79 916 297 cyangwa 61 036 660 papi bakabara muronse ego no kuri WhatsApp 79 uranonga nakibazo ego nkwika tubashimire merci beaucoup turabashimiye batwigishije hari byinshi naje ntarinzi ndetse n'undi akadukurikira atarazi bandike muri commentaire papi arahari ego uzodusigurira bivanye n'ama commentaire ko ndisi ko bazokwandika tukene ko ego ibintu byose bizokenera kumenya bavyandike ni tubona ama question menshi tuzosubira tujure ama question tusigura abantu bintu byinshi ego twashimire ego murakoze kwijo tuko tayari.